muca mubibona ko bishoboka ryari turi kumwe twese. Nta mahera yari mu kigega ca leta, nta bijere yateguwe, mugabo Abarundi kavuga tuti turi kumwe twese birashoboka, tuzocubaka kandi kizoshika. Usenge yose ngadayizi imaze kugira ngo kora tuja ukivi irazi ngene bigenda. Ico gihe barase kwisambura nije niyiziye cavuga nti ubu nyene areremeza nabyo imashini dusambura yomba kuri ca gihe co kuri Yezu baca bambamba ku musaraba baravuze ngo nosambura ngo ikibuga nkacubaka mu misi itatu. Ubu nyeregereje kwinjira ikirimba c'umukuru w'igihugu hanya haruguru niwe yacubatse. Kuko turi mu cari kimwe turi umuryango tugira amahoro, sanga amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cacu. Uyu munsi umukama Imana yacu yagize twe mu kanyamuneza, Abarundi twese turanezerewe. Dukomera amashyi Imana yacu. Ni umunsi mwiza cyane, turi kumwe twese, birashoboka. Amajambo menshi mfise mu Kirundi bavuga ngo uguriwe neza ntiyoneza. Iki kibuga murazi ingene citwa, ni ikibuga c'icibutso c'abiguze igihugu c'Uburundi, ni icibutso c'umuntu wese yitangira igihugu. None Abarundi turerekanye yuko turashoboye. Ntidusubira inyuma cyane, muribuka ingene twagitanguye ijambo twavuze tuti uru ni urugamba rw'agateka. Missionnaires twaronse agateka, twavuze tuti turatanguje umugambi agateka, operation agateka. None murabonye yuko bishoboka. Mumenye yuko Imana yaramaze kugurura imyango y'iterambere ry'Uburundi. Ubu ntaco gukora. Murabonye yuko tuvuze ngo dukore iki kirashoboka. Tuvuze tuti mu 2060 Uburundi buzoba igihugu giteye imbere. Ntidushaka mu 2060, dushaka iryashusho y'Uburundi mu 2040. Kandi birashoboka. Mwibuke ingene iki kibuga casa mu 2005. Mwibuke ingene iki kibuga casa mu 2005. Mwibuke ingene iki kibuga casa mu 2010. Mwibuke murabe ingene gisa uno munsi. Muca mubibona ko bishoboka ryari turi kumwe twese. Nta mahera yari mu kigega ca leta, nta bijere yateguwe, mugabo Abarundi kavuga tuti turi kumwe twese birashoboka, tuzocubaka kandi kizoshika. Hariho benshi batavyemera. Uwo mugwi wari ujejwe
gukurikirana iyubakwa y'iki kibuga baravyibuka ndabahamagaye nababwiye nti ndabahaye indwi imwe mbone kya kibuga cyose kiri hasi kare kizoca kiduga. Bose barandavye ntibavyumva neza. Icabona mubaze umushikiranganji yarajeje ivy'inkino w'ico gihe Honorable Nibigira Ezekiel yaragiye aravuga ati ivyo ntibishoboka. Indwi ya mbere Sagata isambura ngo bije iri hehe kw'amahera arihe gutembera nibijya kwandabwira ku rugamba urahirwa ubusenga ndayizi imaze kugira ngo kora tuja ukivi irazi gene bigenda. Ico gihe barase kwisambura nije niyiziye cavuga nti ubunyene arerembeza nabijya imashini dusambura yomba kuri ca gihe co kuri Yezu baca bambamba ku musaraba baravuze ngo nosambura ikibuga nkacubaka mu minsi itatu kuko bavuga ko amahera dufise. Itunga rya mbere riri ngaha ku mutwe, aha muri uwo mutwe niho hari itunga rya mbere. Itunga rya kabiri ni iki gikenye, izi nkome z'Imana yaduhaye. Naraharuye nsanga nta rimwe nta munsi n'umwe nabonye Imana yaremye amahera. Narondeye mu bitabo byose by'ijambo ry'Imana ibe Korowani ibe Bibiliya naravuze umunsi Imana yaremeye ko amahera. Mugabo Imana yaremye itunga turarifise. Yaremye aha ku isi natwebwe turitunga. Tugiye hamwe twese rero iryo tunga riba ribonetse murabyiboneye neza. Abarundi bari mu mwiheburo bavuga bati none yose kurorera agapira nanje nti power Mungu yupo. Power Mungu yupo. Murabyumvise ko agiye gutangaza icese yuko ubu tuzorara agapira mu nkino mpuzamakungu. Bari mu mwiheburo ni Imana y'akandi karyo ntuzegereberebura. Imana y'akandi karyo iyo mbani DJ iracana agashirako DJ nako n'ubufasha ukabagaze ni Imana y'akandi karyo. Imana twaye ikibazo cya mbere mu twese turi kumwe iriko irakora akataraza kari mu nyuma y'imponjo hajya inyuma kugira twubake arena inkino z'amaboko. Napfuye kubivuga abaciye biyandikisha ubu baramaze kurenza amahera umuriyari bamaze kuzana mu kubako rwa arena ngaho. Mvuye kuvuga gusa aho bukera muzobona dutangura kandi muzobona induga mutuza kwinjira. Tugenda step by step. Bersama hejuru
ibikorwa biribonekeza n'umunsi n'amajambo menshi. Nico gituma nagomba kubasaba abarundi mwese, twarateraniye kuri iki kibuga turacubaka. Abarundi umwe wese nashe umutwe ko ari intwari, umwe wese amenye yuko ategereza kuba intwari muri iki gihugu. Umwe wese azasige nga mu Burundi ahasize sinyatire. Abarundi bose umwe wese, kuko Imana yaturemye ngo duhindure isi. Umwe wese ateza gusiga ikimenyetso ciwe ko yahaciye. None rero ko tubonye ko bishoboka, iyi ni inkongi. Nagira rero mfata akanya nshimire abantu bose baterereye muri iyi nyubako, mpereye kuri mwebwe nyene bene igihugu w'Uburundi. Shefata rero abatugiye imbere, hariho umugwi watugiye imbere ukurikirana ingene vyubakwa, hariho n'abahinga. Ariko muri abo bose nagira mpamagare umwe gusa architect method. Muramubona? Huyu ndiye kabambi ya kujenga hii stadium. Uyu ndamutumye n'umunyamugisha ntagira esheke. Ubu nyeregereje kwinjira ikirimba cy'umukuru w'igihugu hanya haruguru, niwe yacubatse. Niwe ntumwa yanjye mu bijanye n'inyubako, n'abandi nonera bose niwe ntumwa ngo genda undange. Mugabo na jewe anyita icegera ciwe ga. Rero aje ni architect gatoyi. Icegera ciwe muri architecture ni wanje numva. Ntaco arandusha gatoyi, mugaraza ibyo nshoboye. Zada mwongererezako. None rero kw'izina ry'abubatse bose, niwe wenyine nshatse kuri ikimenyetso. Mugabo n'abandi barafise amasertifika yabo, muga nawe ntumwari gutaha mutabonye le commandant en chef yubatse gare, mwaragenda mutamubonye. Uyarinda kanje kuko mvuze ngo sambura, wewe yararinda muga abandi bagatinya. Taravuga hamagara bajya dusambure hanga twubake. None mubona ivyo twubatse, burya mu Kirundi barabivuze ngo atagapfuye ntagakira. Urutete rwa sinapi ni gatoyi cyane, rudapfuye ngo rubore ruje mu kuzimu ntirushobora kumera. Mugihe rumeze ruva mu giti kinini cyane, inyoni zose zo kw'isi zikarikako. Nico gituma iminsi yose ubanza gutera urubuto. None raba twateye imbere. Rero kwa Methode sinza kwishima ngo ndamuhaye iki gipapuro. Iki ni foto gusa azayimanike abana bazavuge batura umugabo n'abuzukuru biwe. Mugabo naje ndamuhaye agahimbaza musyi k'imiliyoni 10. Akakitwa agahimbaza musyi. None yatabusi ari kuronka. Namwe nimuje gusya rero. Kakitwa agahimbaza musyi. Barakoze cyane kandi bandanye uracari muto. We nta myaka 40 urakwiza. General Mujena murabizi. Wone ifite imyaka mikeyi je dumadoresa ntabwo. Mutama babajeni. Tuzoba turi kumwe n'emisi wasandije kandi kugenera. Iyo ndabivuza n'abantu bakunda kubyanga. Genda musoma muri Bibiliya, iyo wiyemera uri muhizi Karebe, igihe Imana yavuga ko ari wowe wenyine azoshika mu gihugu c'isezerano we na Yosuwa, bashitse bamaze gushika mu gihugu yabwiye Yosuwa ngo kujya gihe twanyumva iryo jambo nari mfise imyaka 40, ngo none rero bafise 85,
ariko mfise za nguvu nari mfise mfise imyaka 40. Jewe rero muri 2060 nzabifise inguvu nyene mubona. Kuko ubuhinzi nibwo bukora. Imyaka n'igiharuro gusa. Uburundi rero aha turi ku mushinge nababwiye yuko umwaka wa 2025 ari umwaka mutahe ndabicarira. Ari umwaka w'umushinge wo gutangura urugendo rurora mu gihugu giteye imbere. Mubonye tukiri muri eshofema tugira umushinge tugashika kuri ibi nimumbwire mu myaka 10 tuzaba tumeze gute? Stade y'Igitega muri ko muravuga ijya burya twaramaze kuyishira muri mu nzira. Hariho Imwaro, hariho Igitega. Narabajije ibyo barondera kugira ngo kwize byangombwa agenda amenyeshe ko na aeroport tuzoca tubaka Igitega nyine kugira bijanirane kugira ngo conditions zikwiye ni kujenga abagabo tulichelewa kidogo lakini taratibu ndo mwendo. Haraka haina baraka. Twaracerewe mugabo vaut tard que jamais. Twivukira neza imitego yose duteze twayiteguye yose yateguwe. Ubu ni kusonga mbere tu, kusonga mbere. Rero ejo ntatera kama ngo dutangure ugwaruka ngo ngaye Bujumbura bobo murazi twaratanga umugambi turashaka ko hajya ku kibuga kuri Kamezi Kamenge hajya tuhashira Centre National de la Jeunesse Burundaise. Nico gituma bijya bibuga navyo rero teza kuvyubana uko kidije imikino yose tuyibonera hajya bakiniraho vyose kandi bizogenda neza. Turi kumwe twese birashoboka. Ubu nta gukekeranya ungana vyumvise ko ari ivyo. Umoja wetu ndiyo nguvu zetu. Rero reka ndeke kubarambira shimire ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA kungene ryadufashe mu mugongo ngo n'Imana ifashe uwifashije. Iyo tutatangura ntabwo umuntu adufashe mugadukoze n'Imana ikivuga iti herekeza ujya muntu kuko Imana ikorana n'abahizi. Shimire n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Afrika naryo nyene kuko ryarakurikiranye ritwereka ivyo twokora n'ivyo twohindura ivyo tugira neza. Gaca shimira rero ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ryo mu Burundi na cane cane umukuru wacu n'umuhizi nawe yarakoze bishoboka. Ndagushimiye cyane kuko gahora arizi kudakubisa ikibando banaca abwira ni wewe vuze avuga ngo arod apozor kirazira kwanza kuvuga Imana. Narashimye cyane kumubwiye uti koruku acagenda apozor gusa Imana. None rero ndamukengurukiye cyane kuko yarakoze bishimishije kandi nongera ndamukeza kuko mwebwe muri mwishirahamwe ry'umupira w'amaguru mwaraye musubiye kumwizera. Ndamukeje kandi namwebwe ndabakeje kuko ikintu cya mbere giteza imbere igihugu ni stabilite. Nta kwaba muri perpetuel recommencement muza murasubiramo musubira wundi aza ngo asubire gutangura ntimuzotera intambwe. Ariko nk'ubu ni ikimenyetso yuko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryamaze kuba stable, ni kuba birumvikana ko ejo ari heza cyane kuko muriko murakorera ku mbona kazoza. Twese rero dukore turaba imbona kazoza. Mwese rero indongozi mwadushigikiye mwaje no kudushikira no munsi ndabashimiye cyane. Tugume dusaba Imana rugira byose igume tumurikira kugira tubone iyo tuja kandi tugira umutima wemera yuko iyo tuja ari heza n'umutima wihangana kuko urugendo rw'iterambere n'urugamba utihangana uruhira mu nzira ntushike.
tugira umutima rero wihangana. Noneho ndakengurukiye cyane indongozi zose